n'abana kubaho aho ugiye hose umugabo uguma wifuza abagore baho ko twuruhe yewe gamana yo mwijuru abagore bose ukabona bari bakubereye muhe bashijya nkumi muhe ariko ngo nuburuhe turaruhutse kuko uwo twizeye yavuze ngo umugororotsi muri Habakuki 2:4 azobeshwaho umushahara n'igitoro niki azobe mukongere n'ukwizera kwiwe. Yesu nashimwe. Amen. Turamukanye twifurizanye umugisha mwese. Yesu abahezagire. Amen. Ndanezerewe kuba hano. Ndanezerewe kuri kano kanya Imana ituhaye. Umukozi w'Imana ari nyuma aza gushima byose. Reka tuganire ku majambo y'Imana. Nitwa Iyakaremye Prosper. Mva mu ishengero ry'Igishiha. Ubwiriza bwacu mureramo n'ubwiriza buri mu gipolisi Makamba. Ngomba dusome ijambo ry'Imana mfise hariya mu gitabo cyo Kuvayo. Ngomba nje kubajyana ahantu hatatu dukurayo umurongo umwe tuje tuganira kuri ayo majambo. Kuvayo 20 ku murongo w'8. Kuvayo 20 ku murongo w'8. Twongere kuri aya majambo menshi meza twumvise. 20 ku murongo w'8. Muhihutire muhagere n'igitabo gira kabiri cyo muri Bibiliya. Handitswe ngo wibuke kubahiriza umunsi w'isabato. Amen. Tuje mu butumwa bwiza uko bwanzwe na Matayo 11. Muri Matayo twigirwa imbere mu butumwa bwiza uko bwanzwe na Matayo 11:2-8. Dusome. Nimuze kuri jewe mwese abarushe n'abaremerewe abafite ndagirane. Murakoze cyane ndabaruhura. Dusozerere mu cete cyandikiwe Abaheburayo igice cya 4 umurongo wa 11. Icete cyandikiwe Abaheburayo igice cya 4 ku murongo wa 11. 4:11. Dusome mu izina rya Yesu ajya hano. Havuga ngo nuko tugira umwete wo gushika muri ubwo buruhukiro ntihagire umuntu agwa akurikiye icyitegererezo cya babandi cyo kutumvira Imana. Amen. Ndagomba mundamuke mundabe dusangire iri jambo. Nagomba tuvugane namwe ku isabato. Nagomba namwe ku isabato. Mvuze ngwiki? Isabato. Bene mukavuge mwese naje murumva ko mu nyuma mvuze ngwiki? Isabato. Murakoze cyane. Umukozi w'Imana yatambuye yagaciye ko gatoya ingana umuntu ashobora kuba hagati mu bibazo mugabo akaba aruhutse neza. Isabato ni jambo itari kirundi neza ifise amamo mu zindi ndimi Bibiliya yanditswemwo rigomba gusobanura gusa ngo uburuhukiro. Isabato ni jambo risobanura uburuhukiro. Hanyuma rero Abisirayeli Imana yarababwiye ngo muze mugira umunsi muzohora muziririza, ntimugire ibintu mukora, ntimurime, ntimugire ingendo ndende. Uwo munsi muwuruhukeko. Mbere navuga ngo muruhuke ko bihebuje ngo ni isabato yanje n'akaruhuko ndabahaye ngo muruhuke neza. Hanyuma mbere Imana ishirashiramo ngo mu bisanzwe kubahiriza uwo munsi
byasaba kuca ukora n'ibindi mubare wa 2005 muzobisangaho byasaba yuko kandi umwaka ugira ndwi wategerezwa aba muri famiye mu muryango mwaca mumara umwaka wose mutarima muruhutse mujya ivyimejeje amabutike mukugara tuvuge mu mugo y'ubu mugahagarika byose mukaruhuka hanyuma mukagenda hakwiye imyaka 50 turiko turajana agashengero ku mwaka ugira 49 kuko wabari umwaka wa ndwi hanyuma ugashirako n'umwaka wa 50 yaciba imyaka 2 mwategerezwa kuyimara mutarima mukicara mukaruhuka mukarya mukaryoherwa mukaguma muzunguruka mu vyimejeje muza kuraba ivyamye mujya agira amazishengera mu mbwire nk'abakirisu ivyo bintu Imana yo ubu twobishobora ko mukwevye twobishobora biragoye navyo twoshobora ujya n'Abisirayeli ntibigeze babishobora byarabananiye Imana ikifata ingingo yo kubirukana mu gihugu baci Babuloni abandi baca muri Ashuri bamara imyaka 70 bari mu buca kugira ngo igihugu cirihe amasabato cabuze rero umuntu muri isezerano rishasha akibwira abantu ko bategerezwa kuba isabato nko mu isezerano ya kera ababasavye ngo bagira umunsi birirwa bataco bakoze kugira nyene vyari biri ariko vyamusabako no mu mwaka ugira indwi acamara uwo mwaka wose atana kimwe akoze ibutika akayugara indimo ntakore ku isoko ntagende byose akabireka byasaba kandi yuko ku imyaka 49 ikwira 50 hari n'ibindi ntababwiye byabijanye n'isabato rero iki gihe uwandikiye Abaheburayo acagishurirwa ati burya Imana y'abayisabato isabato ari kwivuga kuri Yesu azoza kugira ngo aha abantu uburuhukiro abantu baruhuke abantu babeho batuje abantu babeho bataciganyira abantu babeho baruhukiye muri Kristo Yesu haleluya nagira rero ndababwira isabato yacu mbere hano ndagira mvugira ingene twe twubahiriza isabato yacu ngiyi Yesu rero abonye abantu arabitegereza kubera Yesu azi iby'indani mu mitima asharavuga ngo nimuze kuri jewe bangahe mwese abarushe n'abaremerewe ndagirane ndabaruhura ndabaha isabato muruhuke mwisi hararuhisha mwisi hari ibibazo reka mbabwire ibintu biruhisha abantu cyo twabasha gusenga Imana ikintu cya mbere kiruhishije abantu bakaruha bakagenda barusha ni ibyaha biraruhisha bene data ibyaha biraruhisha none nk'umuntu w'umwicanyi mpagaze ngaha akaca abona ko mbereye urupfu wumva atarushe kandi sinja mfa kubera bigombye nguma ndiho kugeza isaha yanje igeze mugabo ntakaguma yifuza ati compa agapfa nagira ndababwire abakwifuriza gupfa ntibaze bagutera ubwoba kuko uzopfa hageze twende turi inkoko z'abantu ujya n'isake wayiteguye kuyirya hari aho gutorokana ugasanga ntuyihambije nagira mvuge ngo abantu baruhijwe n'ivyaha nk'abantu kubaho aho ugiye hose umugabo uguma wifuza abagore baho ko twuwe yewe gabana yo mwijuru abagore bose ukabona bari bakubereye wehe bashijya nkumi wehe
ariko ngo n'uburuhe n'imiruho n'amagorwa. Imiruho ni myinshi, abantu baruhijwe n'ibintu byinshi. Ujya n'ubwibone, ujya umuntu yibona we ntarushe. We kwabona kudusumba twese. Aho ugiye hose ukamuvuga ngo mbega ntibambonye, reka ntitwakubonye tukubona ko twugire. Niwibone wowe nyine. Erega ubwibone ni ukwibaza ko abandi batakubona. Yewe abantu bararushe, abantu baruhijwe n'amacakubiri. Urazi kubishwa n'amacakubiri. Mu Burundi amacakubiri yacu afatiye ku mazuru. None aya mazuru tuyagire ko ngenda ngira imbere ukacubona umuntu ukumva urarushe, ariko turashima Yesu. Haleluya. Yavuze ngo nimuze kuri jewe bangahe mwese ndabarura. Abumva Yesu yarabaruye tugire gutya. Haleluya. Fasha dushimira Yesu. Haleluya. Amen. Yesu yaraturuhunye, turaruhutse, dukora ibikorwa by'Imana turuhutse. Oh, haleluya. Mu ngo zacu turaruhutse, mu gihugu cy'Imana turaruhutse, kuko uriya mwami w'isabato yaraturuhuye, yaratwinjije mu buruhukiro. Twasomye ngo nuko tugira umwete wo kwinjira muri ubwo buruhukiro turuhuke. Nagambwa akantu ka kabiri karuhije abantu n'ibibazo byo muri iyi si. Iyi si irimo ibibazo, iyi si irimo intambara, iyi si irimo amarushwa, kandi Yesu yarabizi. Hari mu butumwa bwa Yohana yavuze ngo 16 avuga ngo mu isi muri n'amarushwa, ariko muhumure naranesheje isi. Muri Yesu turaruhutse. Je numva nezerewe no kuba ndi muri Yesu. Turaruhutse, tuguwe neza. Hari indirimbo mu ishengero ntagikunda abantu baririmba. Ni indirimbo zivuga ngo aha mu isi turahagorewe, ngo tuzoruhukira mu ijuru. Na mu isi hagati muri aya magorwa turaruhutse. Abaruhutse ndaba abantu bemeranye nanje. Nibarashikayo bose mu buruhukiro. Turabahaye kaze mwese mu isabato ya Yesu aduha. Turaruhutse, turaruhutse n'abacu bari mu bibazo, turaruhutse n'aho mu isi hari intambara, turaruhutse n'aho igitoro gisigaye kigoye kuronka, turaruhutse n'aho ihero ryacu riguma ritagaciro. Ntibizohora, Imana izotugirira neza. Turaruhutse n'aho ibiciro byadutse, turaruhutse kuko uwo twizeye yavuze ngo umugororotsi muri Habakuki 2:4 azobeshwaho. Abasomye Bibiliya azobeshwaho n'umushahara n'igitoro n'iki kavuga cyane n'iki azobe mukongere n'ukwizera kwiwe ataruko mu rusengero kwiwe. Amen. Kwiwe. Haleluya. Ndabifurije kuruhuka naho ibibazo bihari. Musinzire hagati mu bibazo, mujyame hagati mu ntambwe. Tuzobaha intambwe mu muryango wa Yuda arahari, yaranesheje kugira ngo ibyo bidukikuje byose ahangane nabyo. Nagira ndababwire ukuri ntiguhagaze mu bidukikije. Ukuri ni Yesu. Yohana 10:6. Ukuri ni Yesu. Tuzobaho ku bwa Yesu, tuzoramuka ku bwa Yesu, tuzonesha ku bwa Yesu. Haleluya. Abavyizera muti amen. Umunsi umwe umwana wacu yaraje arambarira ati papa kwishure nasanze akenewe ibi n'ibi. Ntitwari twabiteguye bafungurura. Hanyuma ndamubwira ni mwana tuzobigukorera nta ngorane kuko bari mu byo tujejwe. Hanyuma rero tugiye mu cyumba umudamu wanje arandate
ivyo bintu wemeye wavyimviye uzobikura. Abagore ni beza, bajya ba Mariya ni beza. Iyo wizeye barizeye, iyo ugize ubwoba barahwera bo. Hanyuma ndavuga nta ngorane bizokunda. Umunsi umwe ndiko ndagirisha inama y'Imana. Mwiyo minsi nyene nari nahaye umwana yuko tuzoba twavyishuye ivyo bibazo, yari amafaranga atari make kuri jewe yari menshi vy'ukuri. Hanyuma rero nza numva umuntu arantelefone ati pastor uri hehe? Ndi mu bikorwa vy'Imana hano, ndi mu nama kuko ndagukumbuye cane. Ndahanye reka nze ndagutora. Aca arantora n'imodoka yiwe, ca turajana tujanye abanza nangaburira neza ntajya ndahaga. Yagaburiye ibintu ntarimenyereye hari iwacu mvuka nutwe Nyirankarani mu misozi ntawopeyakana aho yavutse. Hanyuma rero mu nyuma aca aramperekeza rero, merekeza n'imodoka, abakuru baherekeza neza. Amerekeje hajya mu modoka rero hariho akantu bafise abo bene data, mbona arakuguruye mbona gapanzemo utuntu. Chama ateretse akantu kameze nk'agatafari gatoya, ndabona akampaye agatafari. Yesu abaranduye ikibazo c'umwana, dushima Imana itanga udutafari tuturuhuka. Yesu abaruhure, Yesu abaruhure, Yesu abaruhure. Amen. Mana turagushimiye kubw'iyi sabato. Haleluya! Kubw'iyi sabato watuzaniye. Haleluya! Tukaba turuhutse hagati mu bibazo, hagati mu ntambara. Komeza kutugirira neza ukoresha n'umukozi wawe mu izina rya Yesu. Amen.